Bakunzi ba Cankuzo TV turabaramukije umwe wese aho aherereye tubifuriza amahoro y'Imana. Go turaramukije abari muri Afrika, mu Burundi, mu Rwanda, turaramukije abari muri Amerika, muri Europe, muri Oceania ndetse n'i Buraya. Abadukurikirana buri muntu wese aho aherereye turamuramukije. Ego no munsi nifuje kuganiriza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi canke abari mu Rwanda canke abashobora kuba Barundi bose bashobora kuba bumva runo rurimi ndiko ndavuga. Uno munsi nkuko mubibona ego ni Cankuzo TV. Nanje ni Eric Nzoyisaba nkuko mubimenyereye mu biganiro bya Cankuzo TV. Ego batabavyonda subscribe nagira ndabasabe ko bovyonda subscribe ngaho munsi murabona ka notification gatukura kugira ngo mushobore kuza murakurikirana ibiganiro byacu byoroshe. Muradusanga kuri Facebook Cankuzo TV, murashobora liking cyangwa gutyonda gem kuri Cankuzo TV page kugira ngo muze murashikirwa n'ibiganiro tubashikiriza buri munsi. Uno munsi rero nabateguye ikiganiro gitandukanye cyane n'ibyo nari maze iminsi ndabashikiriza ariko cakamaro kuri buri muntu wese ariko arakiraba. Ego no munsi nifuje kuganira n'abakunzi bacu ngene bakunda kumenya ibintu bitandukanye cyane bari bifuza kumenya n'ibyahe bihugu umuntu afite passport y'u Burundi ashobora gutemberamo cyangwa kugendera ataviza binze kumusaba, kuko abarundi bamwe bariyumvira bati mbega byogenda gutegura ngo ntembere hanze y'u Burundi, mbega byogenda gute kugira ngo ashobore gusohoka Burundi ntembere ngendere mu gihugu gitandukanye n'u Burundi. Hari nk'abo usanga batarava mu Burundi, si icyaha oya, ariko ni bivana n'ubuzima bw'umuntu bivana, kandi ntushobora kuvuga ngo urasohotse igihugu atakikujana, usohoka hari impamvu. Rero uno munsi ntabatebeje nifuje kubabwira n'ibyaho ibihugu mu gihe ufise passport y'u Burundi ushobora gutemberamo ataviza ibunze gusaba, kuko si bamwe barashaka kuba bibaza ati ni ibyo ngaha mu karere gusa k'ibiyaga binini ko mu Rwanda, Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya ya hariho n'ibindi bihugu byo muri Amerika ushobora kujamo ufise passport y'u Burundi ataviza biri busabwa, gusa wifite agatike kawe k'indege ugashaka gutemberayo atakibazo na kimwe. Rero karibu cyane mu biganiro bya Cankuzo TV. Ego tudatevye reka dutangurire n'ababanyi bacu hano hafi yacu, igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda mukiri mu karere ka Afrika y'ubuseruko, uri umurundi uremerewe kuja mu Rwanda ataviza urinze gusabwa. Igisabwa gusa no kuba ufise ego icyangombwa, hariho cyo bita CPG ushobora kugutera ko ikidodo canke kashe mu gihe ushitse ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, cyangwa ufise passport yawe ushobora guterwa ko ikidodo ukinjira mu Rwanda ukamarayo imisi kanaka kandi atamahera urinze kuriha. Ufise kandi ico bita laissez-passer urashobora kwinjira mu Rwanda atakibazo na kimwe. Hari igihugu cy'u Buganda nabwone buri mu karere ka Afrika y'ubuseruko, urashobora kwinjira mu gihugu ca Uganda ataviza. Passport ni ngombwa ubifise cyangwa laissez-passer ni ngombwa ubifise, ariko CPG ndabibutse ko mu Rwanda itakora. CPG ikora mu karere k'ibiyaga binini, tuvuze nka Congo n'u Burundi. Congo n'u Burundi harakora icyo bita CPG, n'u Rwanda harakora icyo bita CPG, ariko Uganda ni ngombwa ufise laissez-passer cyangwa ubufise passport. Uganda nabwo rero urumva uremerewe kubwinjiramo ego ataviza birinze kugusaba. Icyo gusa no gusaba nuko ugenda uzi icyongereza mu Uganda cyangwa ukenda uzi igiswahili, kuko ntuzogenda mu Uganda uramutse abarundi abaganda ngo maramutse umwiriwe bazokubwira ikiganda cyangwa igiswahili canke icyongereza, ariko icyongereza si cyane gose, igiswahili si cyane gose, bavuga ikiganda hamwe n'icyongereza cyane. Ikindi ni Democratic Republic of Congo cyangwa la Democratic Republic du Congo, urashobora kwinjirayo ataviza. Viza ntayo isabwa, nta isabwa kugira ngo winjire muri Congo. Bisaba ko ufite CPG, laissez-passer cyangwa passport urashobora kwinjira nta kibazo. Muri Congo naho bisaba ko ubuzi Igifaransa, Igiswahili, Ilingara, Igifurero,
indimi nyinshi zitandukanye. Uranze Congo ifise indimi nyinshi zishika 365. Ibyo ni biganiro bimwe bimwe tuzosubira kugaruka ko kumbure kuri bamwe bifuza gutembera muri Congo, kandi ni igihugu kinini cyane. Ego tugiye kuri ikindi gihugu next cyangwa gikurikira ushobora gutemberamo ata visa, turashobora kubereka igihugu ca Kenya. Kenya ni igihugu kiri muri East Africa, naho ne mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Urashobora kwinjirayo muri Kenya ata visa. Igisabwa ni passport cyangwa laissez-passer. Ntuzuzane CPGR muri Kenya. CPGR muri Kenya ntirimwo kuko si igihugu cyo mu biyaga binini, si igihugu kiri mu karere k'ibiyaga binini, oya, ni akarere ka Afrika y'ubuseruko. Kenya rero urashobora kwinjirayo ukoresheje passport cyangwa laissez-passer, ugaterwa ku kidodo. Urashobora kumara muri Kenya amezi 3 cyangwa amezi 6 bivanye n'uruhusha usabye, atamahera na makeyi ushoboye kuriha. Tugiye kure gatoya aka karere turimo, urashobora kwinjira muri Centrafrique ukamara amezi 3 ata visa urinze kugura cyangwa gusabwa. Bisaba gusa ko bifise passport. Ntuzutorere laissez-passer ngo ugiye muri Centrafrique, oya, passport niyo yemewe. Uzogenda uzi ururimi bita igifaransa cyangwa ico bita igisango muri Centrafrique. Iyo muri Centrafrique hariyo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri kugarukana amahoro. Centrafrique rero ushobora kuba y'amezi 3 ata visa nimwe isabwe. Benin ni ikindi gihugu ushobora kwinjiramo ata visa inze gusabwa. Urumuri ukavuga ati nshaka kwibera muri Benin cyangwa nshaka gukora muri Benin cyangwa nshaka gutembera muri Benin, urahawe ikaze muri Benin. Bisaba gusa agatike k'indege cyangwa ushobora kuhashika n'amaguru, ni byiza, cyangwa ushobora kuhagenda n'imodoka, ni byiza. Ariko urumva ko bigoye, bisaba gusa ko urondera agatike k'indege. Ururimi nagwo ugenda witwaje uzi, ukagwitwaza mu mutwe wawe, ni Igifaransa muri Benin. Hari ikindi bita Mauritius, sinzi ko yoba ari Île Maurice kujya ku makuru kukivuga. Naho ni visa free, urashaka kwinjirayo ufise passport yonyene, ariko ugasigura ibintu bikujanye kujanyeyo byo gukora ibintu uzomarayo, urashaka kwinjirayo. Ikindi gihugu ni Bahrain. Bahrain ni Middle East, ni igihugu cyo mu Barabu. Ego urashaka kwinjirayo visa free, ata visa urishe, gusa ufise passport baguterera ikidodo mu gihe ushitse ku kibuga c'indege winjiye mu gihugu. Muri Palestine sinibaza ko ari umurundi azotembera muri Palestine, mbega biragoye. Ibyo ni ibihugu by'Abarabu ndiko ndavuga. Ego sinshatse kuvuga ko bigoye kwinjiramo cyangwa iki, ariko kenshi ego umuntu wese bivana n'impamvu nikimujanye. Palestina naco ni igihugu ushobora kwinjiramo. Nobibutsa ko Palestina bibangikanye na Israel. Ego urashobora kwinjira muri Palestina. Hari igihugu bita Serbia naco ni igihugu ushobora kwinjiramo imisi 30 udafise tarishe visa, gusa ubufise ico bita ufise passport hama visa cyangwa ikidodo ntukirihira, bakiguterera ko ushitse ku kibuga c'indege. Ico gihugu naco kiri muri Europe y'ubumanuko. Ego umva navuga ko atari Afrika gusa umurundi ashobora kujamo adafise atarishe visa. South European, ico gihugu urashaka kwinjiramo atabiza. Ndakisubiremo, ndaza abantu benshi barakunda muri Europe, kandi abasubiremo Serbia. Ico gihugu mugende mu kirabe, abantu bakunda gutembera mucyo mutangura kwipanga, murondera agatike k'indege mushobora gutemberayo, nta visa bazobasaba. Ikindi gihugu ni Singapore ni igihugu giteye imbere cyane, ariko urashaka kwinjiramo gutemberayo ata visa, ariko ni igihugu gifite amategeko akaze gose aremereye cyane. Novuga ni igihugu kirimo novuga sufomu y'Abarabu, Abashinwa ukuntu. Ego muri Singapore ni igihugu ciza giteye imbere gose, giteye imbere cyane. Ego kiri muri Aziya, abatahazi ni muri Aziya. Ushaka gutemberayo naho nyene visa free ku misi 30 ukaja wisubirira mu Burundi. Ego hari ikindi bita Silbad naco rero mbona ngo kiri mu gihugu
kiri muri container ya Europe ariko hejuru hariya muri Nord. So ico naco nashobora gutemberayo visa free. Ego ufise passport yonyene urashobora gutemberayo nta kibazo na kimwe. Indonesia urashobora gutemberayo muri Eastern Asia, ushobora gutemberayo muri Southern Eastern Asia. Indonesia urashobora gutemberayo ata visa imisi 30 wifite gusa passport kawe n'itike ukaca witahira. Urumva hari n'ikindi bita Barbados aho naho ni muri Caribbean, North America. Muri Amerika muri sindi ko tubita Caribe, sindi ko tubita de pays Canada, sindi ngena nocita ariko ni muri Caribbean area cyangwa Northern America. Ushobora gutemberayo wifitiye gusa passport gusa amatike yaho bene dada inshuti zanje bakunze bacankuzo TV. Ivyo bihugu ndababwiye haba hari kibazo c'itike ry'indege. Itike ry'indege rica riba rizimvye cyane, riba rizimvye gose kuko naragerageje kuraba ndiko ndagira ubushakashatsi. Ikibazo nuko hari abantu benshi bataba bajayo, ni kuvuga indege nyinshi ntizifata ingendo zijayo. Nico gituma usanga kujayo itike riri hejuru cyane gose. Ego hari ico bitanga hariho utundi duhugu tumwe turi mu mazi canke turi mu surface y'ama île. Hariho nk'ico bita Saint Vincent and the Grenadines. Ico kiri muri Caribbean kandi muri Amerika ya ruguru. Nibwo buhugu usanga ari butoyi burimo abantu bakeyi, naho nurinjirayo ata visa mu kiringo c'ukwezi. Hari ico bita Dominica, nico gihugu kiri muri Caribbean, North America, naho urashobora kwinjira imisi 21 uri Murundi ufise gusa passport kiwawe. Urashobora kwinjira muri Philippines ni muri Asia ku misi 30 ufise gusa passport kiwawe. Ego nta kibazo na kimwe. Urashobora kuja muri Haiti naho ni muri Amerika y'Epfo, uri Murundi ufise passport urashobora kuja muri Haiti ata kibazo na kimwe ugatemberayo ukitahira mu misi mu mezi 3. Muri Haiti ho urumva si misi 30 barongeyeko amezi 3 urashobora kubayo. Equateur urashobora kuja muri South America, urashobora kubayo imisi 90 yo n'amezi 3 wifite gusa passport kiwawe ukarondera indege gushikanayo nta kibazo. Micronesia aho ni muri Oceania, ni tuya tu ile turi muri Ocean Indien. Muri Oceania no bwaho mu buhugu bumwe bwari buri mu karere ka Australia canke muri Oceania. Sinzi ko biba bitwagwa na Australia cyangwa ko babyigenga, ariko nk'iki citwa Micronesia sinzi bisaba ko nosoma kugira ndabe igihugu kirongoye. Mugabo usanga ari tuye duhugu dutoye tu ile tuba turi mu mazi. Rero amatike yaho ni usanga azimvye gose. Ukuvuga nk'iki Micronesia ushobora kubayo imisi 30. Vatican ni bavuga ko ari territoire itwagwa na United Kingdom. Ni territoire donc naga ile kari mu mazi ushobora gatwagwa n'Ubwongereza, n'ubwami bw'Ubwongereza. Aho naho ni visa free, urashobora kwinjirayo ufise passport yawe yonyene. Amahera naho bakoresha na New Zealand dollar y'amafaranga amadolari y'ama New Zealand yo bakoresha. Ikindi naco ni akandi bita NIUE canke mu Kirundi, ne na i na u na e. Ako n'agahugu kandi kari muri ile ariko kari associated na New Zealand, no kuvuga n'uduhugu tumwe abarundi bari kuriwe kwinjiramwo ata visa.
icyanyuma no bashikiriza nico bita Cook Island. Cook Island nayo ni associated na New Zealand. Ni kuvuga ivyo n'ibihugu ndabasomeye ushobora kujamo ata visa y'ubu, donc ico gihugu nze kugura cyangwa biyavuga ngo narabuze visa yo kuja ahantu, narabuze visa yo kuja aha anyo uronse aga passport ukaba bifitiye n'amahera, ugenda ukakatisha itike ukaca urinde ukacugenda, hanyuma wewe nyene ni uzokwipanga uvuga ati ngiye gukora ibi, ngiye gutembera umwanya ungana uku n'uku, hanyuma nitahire. Rero nababwiye ko ibintu nk'ivyo bihugu bene ivyo usanga amatike y'indege azimvye. Reka ndabaye nk'akarorero k'igihugu kimwe muri ibi bintu, muri ibi navuze ko muri North America, ndababwire igituma navuze ko amatike yaho usanga azimvye. Ego nariko ngerageza kuraba, nababwiye ko igituma ivyo bihugu bimwe bimwe bitaro nk'ingenzi nyinshi arico gituma bagize nk'Uburundi. Urinze bona igihugu bageye Uburundi ngo abarundi binjire ataviza isabwe by'ukuri kandi atari mu karere ka Afrika, baba bazi impamvu, baba babona yuko ari igihugu kitagenderwa cyane. Rero turavye nk'iyi nk'akarorero nka ya Northern American, iyi ni igihugu kiri muri Amerika ya ruguru, ego citwa Barbados. Usanga ari uduhugu duto kumbure dudepanda kuri leta kanaka ya Amerika. Ego nk'iyi Barbados nagerageje kuraba nta flight cyangwa nta ndege ishobora kuva mu Burundi directement ija muri Barbados oya. Rero nagerageje kuraba uva muri, dufate nk'ugufata indege Kenya, muri Kenya cyangwa mu gisagara ca Nairobi uja Barbados, nababwiye guhera mu ntango birazimvye gose. Rero muri ibintu bya flight cyangwa by'ingendo haba hariho indege zizimvye bivanye na company, haba hariho n'indege zizimbutse. Niko ngerageza kuraba rero nk'indege ya mbere zimvye kuva Nairobi uja Barbados na mahera menshi, na mahera shika 8,520 by'amadolari. Uri mu Burundi rero ushaka gupima, urashaka kugereranya, urashaka gutora agakarekaratrice aho bicaye ugaharura ukumva izo miliyoni ziri mu mahera shika 8,520 by'amadolari ushize mu marundi na mahera menshi cyane, menshi cyane. Zirashika ziraba hafi miliyoni 28,5 n'itike gusa y'umuntu umwe kuva Nairobi uja Barbados. Urumva na mahera menshi umuntu atoheba mu rugendo nk'ubwo. Itike y'indege izimbutse ushobora gufata indege iva Nairobi uja Barbados, ni itike iriho amafaranga 1,867 by'amadolari ya Amerika. Urumva nayo na mahera menshi cyane. Sinibaza ko ufata ugende gutembera yo gusa atakintu cyatari kikujanye cyangwa bikomeye kikujanye, ari gutembera gusa ukareba ayo mafaranga. Ego rero reka ndabashimire mu babanye nanje mu kiganiro. Ego uno munsi yari topic cyangwa twadufise icigisho cereka abantu bari mu Burundi ingene ushobora kuva mu Burundi ugatembera ukaja hanze y'u Burundi mu bihugu kanaka ataviza urinze kuriha. Abatanguranye nanjye mu kiganiro nababwiye ibihugu byinshi muri Amerika, muri Europe ndetse no muri Afrika no muri kano karere kacu. Rero kandi ndabashimire abantu babanye nanjye, ndabashimire cyane ku mwanya wanyu mwafashe. Nkuko mwabibonye kuri kamera mwari kumwe, kuri micro mwari kumwe na Eric Nzoyisaba, kuri kamera mwari kumwe na Daudi canke uwo twita David, niwe abikora neza agatuma no masanamu abashikiraho muri wose ku isi bitagoranye. Ndabasabe abatagira subscribe by'ukuri ndabinginze mufyonde subscribe, mufyonze subscribe no gushigikira ibiganiro byerekana ko mwakunze ikiganiro, kugira ngo ego na runo rubuga dukorera ko babone yuko ibiganiro tubashikiriza kumbure bafitiye akamaro canke ari by'akamaro. Rero mufyonda aho hantu hasi nta ma MB canke nta ma mega bibasaba, urafyonda ko gusa hanyuma nako kamenyetso k'inzogera ufyonde ko uce wibandaniza ibikorwa byiwawe. Hamu wundi munsi Cankuzo TV ishize ku ikiganiro kizogushikire, uzonka notification aho ubereye atakibazo na kimwe. Utarinze kuja ku YouTube ngo searching mu Cankuzo TV uzocubona ibiganiro byacu byoroshe. Ndabashimiye cyane rero, Imana ibahezagire aho muri hose. Tuze dusubire kubana na mu kiganiro kindi gitandukanye niki ariko mu kibanze kinyene hano kuri Cankuzo TV. Imana ibahezagire, murakoze cyane.